Mwaramutse Jeffrey, turahera mu karere k'ibiyaga binini. Ibitero vyabaye mu mihana y'abanyagihugu mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vyegekwa k'umuhari w'iterabwoba ADF vyahitanye abasivile 19 ejo ku munsi w'Imana, 15 ejo ku munsi w'Imana. Ubu bwicanyi bubaye hari haheze indwi igitero gisa nk'ico gihitanye abantu barenga 200. Umutegetsi wo mu butegetsi bwo hasi muri ako karere Dieudonné Marangayi yavuze ko ivyo bitero vyabaye mu masaha yo hagati ya saa 10 na saa 11 zo mu gatondo ka kare mu mihana itatu y'abanyagihugu. Uwo mutegetsi yavuze ko abantu indwi biciwe mu mihana y'Imanyala, abandi 8 barimwo abagore indwi bicigwa i Ofaye. Yavuze kandi ko ivyo bitigiri bishobora kuba birenga ivyo. ADF yagirizwa kandi igitero cyo mu ndwi iheze y'imbere yaho mu ntara ya Kivu y'Uburaruko cahitanye ubuzima bw'abantu bashika kuri 23. Ni mu gihe muri iyo ntara nyene abandi bantu 14 bishwe na bombe yatewe mu isengero ry'abapantekote. Muri Kenya naho ikambi y'impunzi y'Dadaab igiye kwagurwa kugira yakira impunzi nyinshi. Kenya iherutse kwemeza kwiyongereza ikindi kibanza kugira impunzi zagukigwe. Iyi ngingo yafashwe mu gihe impunzi ziharugwa mu bihumbi ziriko zirahunga ubwaragwa n'inzara muri Somalia zerekeza muri iyo kambi kurondera ubukiriro. Ikambi y'impunzi y'Dadaab iza ubwa mbere mu bunini ku mugabane wa Afrika. Leta ya Kenya yarigeze kugabisha kugara ikambi zose ziri muri ico gisagara, ariko ubu yemeye iyugururwa ubugira kandi amakambi abiri mato mato yari yarugawe mu 2016. Amakuru kuri Afrika kandi, ambasaderi Linda Thomas Greenfield aserukira Leta z'Ubumwe za Amerika muri ONU yaratangaje jo ku munsi w'Imana ko Amerika izotanga imiliyoni zirenga 41 z'amadolari yo gufasha abantu bugarijwe n'ubukene hamwe n'inzara muri Somalia. Ayo mafaranga Amerika izoyacisha mu kigo cayo USAID kijejwe iterambere ku isi. Ambasaderi Thomas Greenfield aho yari i Mogadishu muri Somalia yavuze ko uko vyifashe muri ico gihugu birenze urupimo ugereranije n'ibindi bice vy'isi ku bijanye n'imibereho ya bene gihugu. Yavuze ko urusobekerane rw'ihungabana ry'ibidukikije, ubukene bw'ibifungurwa bwatewe na COVID-19 hamwe n'intambara byatumye abanyagihugu binjira mu bukene bw'ibifungurwa muri Somalia. Kuva mu ntango za 2022 Amerika imaze gufashisha abanyagihugu muri Somalia umuriyaridi 1.3 w'amadolari. Mu mwaka uheze Amerika yatanze ibice 80% by'amafaranga igisata ca ONU cita ku ifungurwa PAM gikoresha mu ihembe rya Afrika. Washington, ijwi rya Amerika. Hanze y'umugabane wa Afrika, chancelier y'Ubudagi Olaf Scholz yavuze jo kuw'Imana ko Ubudage butariko burarungika indege z'intambara muri Ukraine. Yabivuze yishura kamo kari katewe n'Uburusiya aho bwasaba abanyaburaya ibigwanisho by'ubuhinga bugezweho byoifasha kwirukana Uburusiya. Scholz yemeye gusa ku munsi wa gatatu kurungika muri Ukraine ibiduga 14 vya Blende vyiswe Leopard 2 inyuma y'ibiganiro vyamaze indwi hagati y'ibihugu byo muri OTAN bifadikanije gufasha ico gihugu ca Ukraine. Ingingo Scholz yafashe yo kurungika ibiduga vya Blende yakurikiwe na Leta z'Ubumwe za Amerika, nayo yemeye kwizorungika Blende 31 zifise ubuhinga bwa none. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarashimiye Budagi na Amerika kuri izo ngingo byafashe, ariko acasaba ko banamurungikira n'indege z'intambara na misile zirasa ikirere kirekire. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, Chancelier Scholz w'Ubudage yaragabishije ko intambara ishobora gutandukira mu bihugu vya OTAN kuko Uburusiya buza bumaze gushavuzwa n'izo Blende abanyaburaya bemeye ko bazorungikira Ukraine.
yavuze ko batazokwemera ku ruhande rw'Ubudage gusomborotsa intambara n'Uburusiya. Asaba ko hakwiye kubandanya ibiganiro n'Uburusiya kugira iyo ntambara ishobore guhagarikwa. Ku makuru nyene kuri Ukraine, abagenzi hamwe n'abakorerabushake barakoranye muri katedrali y'i Kiev basezera ubwa nyuma umuhinga mu bya siyanse n'umwenegihugu wa Nouvelle-Zélande yicanywe n'uwundi mukorerabushake muri ico gihugu ca Ukraine. Bishwe bariko baragerageza guhungisha abantu babakura aho ariko arabera imigwano. Andrew Bagshaw afise ubwenegihugu bwa Nouvelle-Zélande n'Ubwongereza hamwe n'umwongereza Christopher Perry baburiwe irengero mu ntango z'uku kwezi. Bari mu gisagara ca Soledar ni mu ntara ya Donetsk mu buseruko bwa Ukraine. Ejo ku munsi w'Imana kandi igisirikare c'Uburusiya carateye bikomeye igisagara ca Kherson. Abategetsi bo muri ako karere bavuze ko abantu 3 bishwe, abandi bashika ku 9 barahakomerekera. Umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov nawe ntasiba kwagiriza Ukraine n'inshuti zayo bifatanije mu ntambara ko bateye ibitero bibiri byo mu bice byigaruriye muri Ukraine. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo. Mu Rwanda mu karere ka Rubavu agatsiko k'amabandi kagabye igitero mu baturage karwana n'inzego z'umutekano umwaze mu buzima. Ukabona rero yaje kubahagarika baramurwanya ndetse banamukomeretsa. Inzego z'umutekano zahise zitabara urumva ko hahise havuga induru. Chief Inspector of Police Mucyo Rukundo avugira polisi mu ntara y'Uburengerazuba. Muri Uganda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM rigiye kugabanya imfashanyo yahabwaga impunzi. Naho mu Burundi bari bafite imitungo mu isoko rya Bujumbura ryakongowe n'umuriro mu myaka 10 ishize barasaba inyunganizi. Tubafitiye n'amakuru y'imikino mu kanya gato ntimujye kure. Amakuru ku ijwi ry'Amerika tuyahere mu Rwanda mu karere ka Rubavu aho agatsiko k'amabandi kagabye igitero ku baturage karwana n'inzego z'umutekano. Umwe mu mabandi yishwe n'ibikomere, abandi 2 batabwa muri yombi n'inzego za polisi. Ubuyobozi bw'akarere burihaniza abakora urugomo nkuru buvuga ko bagiye gufatirwa ingamba zikomeye. Gloria Tuyishime. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba CIP Mucyo Rukundo yatangaje ko byabereye mu murenge wa Rubavu akagari ka Buhaza mu rukerera rwo kuri iki cyumweru ubwo agatsiko k'amabandi kari kagizwe n'abantu 4 kagabye igitero kuri amwe mu baturage kagamije kwiba. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba akomeza avuga ko basakiranye n'abashinzwe umutekano bakamara umwanya barwana kugeza igihe polisi yaziye irasa amasasu mu kirere imirwano ibona guhagarara. Polisi yashoboye gufata 2 mu bari bateye, abandi bicikira mu duce turi hafi aho nk'uko CIP Mucyo Rukundo yabitangarije ijwi rya Amerika. Ukabona rero yaje kubahagarika baramurwanya ndetse banamukomeretsa. Inzego z'umutekano zahise zitabara urumva ko hahise havuga induru. Kuko ijambo ryashatse kurwanya no kwirukanka. Inzego z'umutekano zirasa hejuru bati kuri polisi poste Rubavu. Ibyo ariko niyo ari kwa muganga iyo yafashwe ari umufungwa nta kibazo arashinjwa niyo ari kwa muganga ariko byaragenda. Mu bakomerekeye muri urwo rugomo harimo abashinzwe umutekano 2 n'umwe mu bakoze urugomo ari we Tumukunde Twahirwa uri mu kigero cy'imyaka 30 waje gupfa nyuma yo kugezwa ku kigo nderabuzima cya Gisenyi. Harerimana Blaise ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu. Imutera ko byose byabaye mu ijoro. Yaje arimo ndagakundi k'abantu nyine b'abanyarwanda bashaka kwiba iby'abandi hanyuma zamu barabatesha baba intambara zo kurwana hagati yabo arabatemwe hohotewe. Muri izo ntambara rero ngira ngo nawe niho yaje kugira ubabare biza kurangira nawe avuye mu mwuka. Urugomo nkuru mu karere ka Rubavu si rushya ariko muri iyi minsi urugenda rwiyongera ku buryo bikomeje kuba intandaro y'umutekano muke. Bihangayikishije abahatuye bakomeje gusaba ubuyobozi gushyira ingufu mu kubarindira umutekano. Ikindi gisuba banteye hano kuno kubokora bari n'ingori ziracibara ko ari kungana umutwaro. Ikindi cyuma bakinjije mu ngumu umumuntu reba hano harapasutse murebe ukuntu nize vuba kubibona aka kaguru barakangije sibyo na n'ubundi bakarakira
ni inkoni bakubise nageze ni mu bitaro Gisenyi guca mu rwego uko bamvunaguye kose muno buriya nangenda ndi guhengahenga aho umuntu atataha saa moya z'ijoro cyangwa saa mbiri z'ijoro ni ikibazo kandi igihugu kuvuga ngo gifite umutekano nta mutekano burya dufite hejuru ya biriya bisambu ni ku bisambu urugomo rurahari cyane abantu bari kubambura bakabatemagura bakabateragura ibyuma urugomo rurahari mbese rurenze byarenze kamere watambuka saa mbiri bakagutema kuva hano kuri gare kugera hano hepfo ho ngo ni ikibazo hano hepfo hano musigiti ngo ni ikibazo saa mbiri za nijoro. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Ildefonse Kambogo aba ko umutekano muke atari uwo kwihanganirwa bityo agasaba bifite mu nshingano gushyiraho ingamba zikaze zo kuwubumbatira. Ntabwo tubyemera ariko nanone ntabwo twagombye kubyihanganira ari nayo mpamvu twasabye ko dushyira imbaraga cyane kugira ngo ibibazo bijyanye n'urugomo guhohotera abaturage aho bigaragara n'ibindi biterwa n'ubusinzi n'ibindi bitandukanye ibi byose tube mu murongo ariko ndakeka ko iki rwose kirakemuka ku buryo burambye kandi turabyizeye bijyanye nanone no kugira ngo n'abari mu nshingano inzego zubakitse ku murenge ku kagari ku mudugudu nazo twongeye dusubire inyuma turebe abatakoze neza kugira ngo barinde abaturage n'ibintu byabo. Umutekano mu ntara y'Uburengerazuba by'umwihariko aka karere gahana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba ikibazo kibangamiye abahatuye nk'uko babivuga. Uko inzego za leta zikomeza gushyira imbaraga mu kuwubumbatira niko abateza urugomo nk'uru badatezuka ku kongera ibikorwa biwuhungabanya. Byarushijeho kuzamba cyane muri iyi minsi aho intambara yongeye kubura mu gihugu cya Kongo gituranye n'akarere nubwo nta wakwemeza ko hari isano hagati y'ibyo bibazo byombi. Bamwe mu baturage b'aka karere bavuga ko ubuyobozi bushyira imbaraga nke muri iki kibazo kuko gikomeza kwisubiramo aho kugabanuka. Ariko abategetsi bakavuga ko bagiye kurandura iki kibazo burundu. Tuyishime Gloria, Ijwi ry'Amerika mu karere ka Rubavu. Muri Uganda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM riratangaza ko rigiye kuvugurura uburyo ryatangaga imfashanyo ku mpunzi. PAM iravuga ko igiye kuzajya itanga ibiribwa ihereye ku mpunzi zitishoboye kubera igabanuka ry'imfashanyo muri uwo muryango. Inkuru ya Ignatius Bahizi. Guhera muri uyu mwaka ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM rigiye guhindura uburyo bwo gutanga imfashanyo z'ibiribwa ku mpunzi muri Uganda. Muri iyi gahunda nshya iyo mfashanyo zibanda ku mpunzi zitishoboye cyane n'izikigera mu gihugu zitarashobora kwitunga. Umuyobozi wungirije wa PAM muri Uganda Bwana Marcus Pryor yatangarije abanyamakuru i Kampala ko uyu yari umwe mu migambi batangije mu 2021 mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga yo kugura ibiribwa by'impunzi zose muri rusange kuko umubare wazo warenze inkunga y'ibiribwa iboneka. Bwana Marcus yasobanuye uburyo busha ubufasha buzatangwa mu byiciro bitandukanye by'impunzi. Ati mbere ubufasha bw'ibiribwa bwatangwaga hashingiwe kuri buri wese wanditswe nk'impunzi, ariko ubu noneho bizaba bishingiye ku rwego rw'ubutishobora. Impunzi nsha nizo zitabwaho cyane kugira ngo zifashwe gutangira ubuzima busha bw'inkambi ariko kumara igihe runaka. Nyamara hazabaho izindi mpamvu tuzasuzuma kugira ngo iyi mfashanyo iguhabwe, nk'imiryango iyobowe n'abagore idafite ubundi buryo yabonamo amafaranga n'ingo z'abafite abantu bamugaye. Amafaranga yo gutera inkunga ibikorwa by'ubutabazi ku isi hose arakenewe kandi tubona ko iyi nkunga izagabanuka cyane muri uyu mwaka wa 2023. Icyakora iyi gahunda nshya ntabwo yakiriwe neza n'impunzi zimwe zivuga ko bitewe n'ibibazo by'ubukungu igihugu cyose cyanyuzemo abenshi muri bo n'abari bafite ubushobozi bwo kwibeshaho bwavuyeho ku buryo bose ubu ngubu batishoboye. Naganiriye n'umuyobozi wo mu nkambi y'impunzi ya Rukinga mu burengerazuba bwa Uganda. Iyo ni inkuru y'incamugongo tuba twumvise kandi amakuru ataryoshe mu gihe ubuzima tusanzwe tubayemo muri iyi nkambi atari bwiza. Jewe ndimo ndareba ahubwo bamwe bazanapfa kubera ko n'ibyaro byo twegereye aho batwakiriye nabo nta mbaraga bafise, ntabwo dufise ahantu dushobora guhahira. Rero ntituzi amerekezo tuzohita twerekezamo, ngo ni kuvuga ngo bamwe bazopfa abandi bibe kuko nta mahitamo mbona abandi bazaba basigaranye, kubera ko muri iyi nkambi novuga yuko abishoboye ni bake cyane.
nkatwe turi mu nkambi ya Rukinga kweri turatesetse bimwe vya cane, twari dufise itaka twahingamwo, iryo taka bararitwatse, niho twakura akagori ko gusyamwo akagari k'abana, tugakuraho n'udushimbo two gutekera abana. Mu bisanzwe ikintu twari dutegemeyaho wari uwo mutwaro n'ibihumbi 3 gusa, nese nimudukuraho bizahita bigenda bite? Iyaba binashoboka mwana twongeza kuko naho dufite twakura. Komiseri w'impunzi muri leta ya Uganda Douglas Asimwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nubwo impunzi zo muri Uganda zihabwa ubutaka bwo guhinga n'ubwisanzure bwo kugenda mu gihugu cyose gushaka akazi no gukora ubucuruzi, igihugu cyarengewe n'umubare w'impunzi zirenga 1,400,000 kandi nk'amahanga akaba atakerekana ubwitange mu gusangira umutwaro wo kwita ku mpunzi. Hashize imyaka irenga 3 imfashanyo yuzuye y'ibiribwa ku mpunzi yaratangiye kugabanyurwa, kandi aho guhabwa ibiryo ubu buri mpunzi akabihabwa ubufasha bw'amafaranga angana hafi n'amadolari 5 buri kwezi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Uburundi hashize imyaka 10 isoko rya Bujumbura rifashwe n'inkongi y'umuriro yangije umutungo ubarirwa kuri 20% by'umusaruro mbumbe w'igihugu nk'uko ubushakashatsi bwakozwe muri icyo gihugu bubivuga. Iryo soko ryahaga akazi abakozi barenga 5,000. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Thierry Ndayishimiye haraterera ijisho ku mibereho y'abatakarije imitungo yabo muri iki gihe. Iyo soko yadutsemo umuriro irashira tokombera n'ibyarimo byose ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2013. Imyaka 10 yarumanye ababuriyemwe ibyabo bifumbereje uko batigeze bashumbushwa na kimwe mu byo badandarizamwo nk'uko babyiganiye Ijwi ry'Amerika. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika bahoze bakorera muri iyo soko nkuru ya Bujumbura bavuga ko bagitekewe n'ubwoba ku byababayeho kuko batinya ko n'amajwi yabo aja habona ngo batagirirwa nabi, aho bagiye barasanzarira hirya no hino mu gihugu, bamwe bakagerageza gufundafunda utubabeshaho n'imiryango yabo. Bavuga ko bababajwe nuko batigeze bashumbushwa ibyabo byahiye. Kubw'umutekano wabo badusabye kubahindurira amajwi, uko niko babisigura. Twagize umubabaro mwinshi cyane, isoko rigisha nk'akaroro jena rifisemo ibidandazwa vya miliyoni 50 byose vyahiriye mu nanifise ibibanza bibi. Kuba iryo soko ryarahiye ariko gushika uyu munsi ababuriyemo ibyabo bakaba batarasigurirwa icarituriye ngo ni ibintu biteye amakenga nk'uko babisigura. Basaba leta y'u Burundi kubaha umuco ku byabaye. Hari n'abandi bemeye kutuvugisha ariko banka ko amajwi yabo tuyafata ngo tunayahindure. Abo nabo bavuga ko gushika ubu batariyumvisha na gato ibyababaye ko. Umukenyezi umwe muri abo yagize ati, jewe nari mu birori by'ubugeni naduze ruguru mu ntara, nari mfise ikibanza ndandarizamwe impuzu muri iryo soko, nahasize umukozi wanje. Niho numva iyo nkuru mbahagana saa 6 zo kuwa Mungu, naciye ngira ihungabana ngwa hasi, byari bibabaje cyane. Asigura ko abayeho nabi ku buryo no kuronka ico bafungura n'abana bibagora. Kugeza ubu iyo soko iracari uko yakabaye kuva ihiye, ahata bikorwa by'isuku na bimwe birayikorerwa. Ku munsi w'ejo ishamwe Oricom gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta ryashize ahabona itangazo risaba guverinoma y'u Burundi kwerekana neza icaturiye isoko nkuru y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ndetse ikerekana n'ingamba zihari zo gukingira ayandi masoko kuko hari n'ayandi yagiye arasha mu nyuma. Ijwi ry'Amerika ryavuganye kuri telefone n'uburongoye ishirahamwe Oricom Gabriel Rufyiri, uko nikabivuga. Ryahiye abantu bose barorera, abari batungiyemo ibintu bikorera amaboko baratuna buratondera. Icyatubabaje cyane nuko mu myaka 10 iheze ariko ata muntu yigeze aboneka meme na leta kugira ngo abantu baburiye ibintu ahantu hahoze isoko nkuru ya Bujumbura
bashobore kwitabwa. Gabriel Rufyiri amenyesha kandi ko mu Burundi uburyo bwo gutegekanyiriza kazoza bukiri inyuma kuko abo baburiye ivyabo mu isoko bari gushumbushwa. Aha yanaboneyeho kuvuga ko isoko rya Bujumbura rishobora kuba ryaraturiwe. Nitugira n'umuco mbere wo kwirinda ivyaduka ibi twita catastrophe naturelle. Aco kandi mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko gusa twebwe twibaza ko turigwa kuko imvituma tutamenya abayaturira nivyo bikomeye kuko turabizi ni nk'ibi vy'ubusuma mu Burundi. Naho biri uko abadandariza muri iryo soko bavuga ko inzu bakoreramwo yari isanzwe izwi na leta kandi ikaba yaranatanga amakori n'ibindi amasoko yose asabwa, bityo ko abegukira iryo soko bari gukorana na leta bagatanga indishi ku bari bahawe ibibanza muri iryo soko. Ubwishingizi bwa mbere ifise isoko hariho normalement une assurance ikumva romashi ko mashini baba abanyagihugu bahombeye ibyabo mu isoko ya Bujumbura n'amashirahamwe basaba kumva ico leta y'u Burundi itangaza kuri iki kibazo. Ijwi rya Amerika yagerageje kurondera abavugira guverinoma y'u Burundi kugira ngo itange umuco kubitegekanirizwa ico kibanza cahoze mu isoko kikaba kiruko gushika ubu aho n'ibisigarira by'ibyahiye bikiharangwa. Twahamagaye umuvugizi wa leta y'u Burundi nawo gwamiye Prosper kuri telefone ntiyatwitaba. Tumwandikiye ubutumwa bugufi yadusubije mu butumwa bugufi nyene agira ati naco no bivuga ko mu mwaka wa 2019 abari barongoye inama nshinga amateka y'u Burundi baragarutse kuri iki kibazo c'isoko nkuru ya Bujumbura yahiye, berekanye ko iryo soko cari cirore c'igihugu giteretse mu mugwa mukuru wa Bujumbura. Inama nshinga amateka yabajije icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu icabuze kugira ngo ico kibanza cubakwemwo inyubako y'akarorero isoko rishobora gukoreramwo n'abanyamahanga ubutunzi bw'igihugu bukisununura. Ico gihe cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yishuye ko batararonka abanyamitahe bafise intumbero nziza, aho yasiguye ko abenshi baba bashaka kugura ico kibanza. Akaba yaramenyesheje ko leta nayo yifuza ko hubakwa inyubako rusange y'akarorero izogirira akamaro abanyagihugu n'igihugu. Mwomenya ko ivyigwa vyakozwe n'abahinga mu by'ubutunzi byerekanye ko ibyahiriye muri iyo soko nkuru ya Bujumbura byangana n'umwimbu w'igihugu cose ungana n'ibice 20% by'umwimbu igihugu cose cimbura buri mwaka. Ayi mikino tuhere mu Burundi aho ikipe ya Bumamuru mu ntara ya Cibitoke nyuma yo gutsinda Atletico New Oil yagumanye umwanya wa mbere mu marushanwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru muri icyo gihugu nyine. Naho muri basketball ubuyobozi burishimira uko bukorana na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guteza imbere umukino mu bakobwa. Desire Hatungimana. Kuri no w'Imana niho hasozerwa ihiganwa rya basketball rihuza abigeme badashikana imyaka 18. Ihiganwa rifashwe mu mugongo na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Manirakiza Jean Paul arongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi arashima kubona ambasade y'ico gihugu ca rutura ibafata mu mugongo kugira umwigeme nawe ntasigara inyuma mu iterambere ry'inkino. Bisunze icivugo ca title 1939 yatangujwe mu 1972 nima ndavyibuka neza mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abahungu n'abakobwa bice mu universite baronke uburenganzira bumwe bwo kuja mu nkino zitandukanye. Hanyuma ambasade ya Etats-Unis yariyumviriye abo bokorana nabo bitangwana mu Burundi basanga la Federation de Basketball yashobora kubyemera ikabyemanga. Manirakiza afatiye ku rukino rwahuje umugwi wa Young Sisters n'uwa Queens gwatahukanywe na Young Sisters ku manota 38 kuri 28 arashima kubona hari impano zasa n'izirengagijwe zagiye habona. Finale yabaye twabikuye mu byinshi kuko twabonye amatara menshi y'abakiri bato ariko barakira mena nibaza kwije personnellement byaneze n'intege nka president de la Federation. Mu mupira w'amaguru naho mu higanwa ry'u Burundi ku ndwi ya 17 umugwi wa Messager Ngozi ubandanya kwitwara neza muri izo nkino zo gusubiriza. Watsinze Olympic Star ibitsindo 2-0 ruburukino rwa kabiri utahukanye wikurikiranya muri izo nkino zo gusubiriza. Jimmy Ndayizeye amenyereza uwo mugwi amenyesha ko intumbero bari bafise ihiganwa rigitangura atahiraje. Gutwara igikombe biracashoboka, acashigaje inkino 13. Igikuru no kuguma abakinyi bari tayari match zose. Twego ubu twafashe intego yuko urukino rwose tugiye gukina turufata nka finale. Nduwantare Ismael amenyereza Olympic Star wewe amenyesha ko ivyo gutwara igikombe vyamaze kubasiga. Ndi mushasha muri club muri phase retour muri Olympic Star
ndiko ndubaka ariko ndabona avec le rythme uko bigenda bihinduka ndibaza ko zigaje mu match 13 kugwanira kurondera amanota ya menshi muri première division ama rero tuzoraba ingene twubaka ibindi sino kwiruka mu bikombe ntavyo mbona turiko turiruka gusa na menshi. Mu zindi nkino zabaye kuri iyo ndwi ya 17 Aigle Noir yatsinze Kayanza United ibitsindo 2-1 na Interstar yatsinze Top Junior ibitsindo 2 nyene kuri 1 nako vyagenze hagati ya Magara Young Boys itsinda Bujumbura City ibitsindo 2-1 eka na Flambeau du Centre yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-1. Vitaro yanganije na Musongati 1-0 na Tigre Noir yanganije nayo nyene na Rukinzo igisindo 1-1 nayo Bumamuru yirahiye Atletico New Oil mu kwitsinda ibitsindo 4-0. Umugwi wa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke ukaba uri mu kibanza ca mbere n'amanota 38. Flambeau du Centre y'Igitega ni ya kabiri n'amanota 36. Vitaro y'Ibujumbura ikaza mu kibanza ca gatatu n'amanota 36 nyene, nayo mu kibanza ca nyuma hari Atletico New Oil yo mu ntara ya Muyinga n'amanota 10-51. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Ayi mikino tuyakomereze mu Rwanda w'ikipe ya APR FC ari iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda nyine. Jean Claude Munyandinda. Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje, imikino ikaba yarigeze ku munsi wayo wa 17. Kwa gatanu habaye umukino umwe ubera kuri stade y'Umuhanga mu ntara y'Amajyepfo. Muri uyu mukino ikipe ya Espoir FC yatunguye Police FC itsinda ibitego 2-1. Umutoza wa Espoir FC Methode Bipfubusa arasobanura ibanga yakoresheje ngo akura amanota 3 ku ikipe ya Police FC. Tuzi Police kunikina, Police maze gukina match ni ya 9 dukinye. Police ni ikipe tuzi neza ko ifise abana b'Abanyarwanda bazi gukina, uberekeye espace bashobora gukina. Twagerageje kugura ama espace yabo kugira ngo tubampeshe gushika iwacu. Natwe tugerageza kugira ngo tuvyaze umusaruro ijya mu mupira batakaje. Ngira ngo nivyo bitego biri mu babone twatsinze. Ku ruhande rw'ikipe ya Police FC, umutoza Vincent Mashami asanga gutsindwa na Espoir FC itarahabwaga amahirwe bishyira ku gitutu abakinnyi be mbere yo guhura n'ikipe ya AS Kigali mu mukino uzakurikiraho. Birabaje ubona utakaza umukino nk'uyu kuri ekipe mu by'ukuri iri mu bibazo nk'ibi bifite, ngira ngo ntabwo byakagombye. So yani attitude bitari nziza, ekipe zose buriza agaciro kangana, ngira ngo rero ntabwo Espoir twaye agaciro kayo nka ekipe ishobora kuba yagutsinda. Ibyo ngibyo biraduhasha kuri pressure y'ine none gutegura match ya AS Kigali. Utakaje match nk'ingi birumvikana ikurikiye gusaba imbaraga zidasanzwe. Ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino 5. Ikipe ya Rwamagana City yatsinze AS Kigali igitego 1-0 mu mukino wabereye kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Ikipe ya APR FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 3-2 kuri stade y'Umuhanga. Kuri stade Huye Butare, Mukura Victory Sport yanganyije na Rayon Sport igitego 1-1. Rutsiro FC itsinda Musanze FC igitego 1-0 kuri stade Ubworoherane Musanze. Mu wundi mukino wabaye kuwa gatandatu, ikipe ya Gasogi United yatsinze Sunrise ibitego 3-0 kuri stade Golgota i Nyagatare. Ejo ku cyumweru habaye imikino 2 kuri stade y'Ubugesera. Ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Gorilla FC 0-0, naho Etincelle FC itsinda Marine FC ibitego 2-1 kuri stade Umuganda i Rubavu. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 17 wa shampiyona, ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 38, ikurikiwe n'ikipe ya AS Kigali ku mwanya wa kabiri n'amanota 33. Gasogi United ni ya gatatu ikagira amanota 32. Ikipe ya kane ni Rayon Sport nayo ifite amanota 32. Kiyovu Sport ikaza ari ya gatanu n'amanota 31. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Etincelle FC ifite amanota 29. Mukura Victory Sport ni ya karindwi ifite amanota 28. Iya munani ni Police FC nayo ifite amanota 28. Ku mwanya wa 9 hari Sunrise n'amanota 23. Ikipe ya 10 ni Musanze FC ifite amanota 22. Gorilla FC nayo ifite amanota 22 ikaba ari ya 11. Ikipe ya 12 ni Bugesera FC ifite amanota 20. Rutsiro FC ifite amanota 16 ikaba ari ya 13. Iya 14 ni Rwamagana City nayo ifite amanota 16. Espoir FC ni ya 15 n'amanota 10. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Marine FC ifite amanota 7 n'umwenda bitego 18. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararike